Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Yesu Kristo muko yanditse na Rukamiranda. Babonye hageze ko Mariya aja gucorogwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, abavyeyi ba Yesu bamujanye Yerusalemu kumuhereza umukama, nk'uko vyanditse mu mateka y'umukama ngo umwana w'imfura wese azohererwa umukama. Kandi bari baje no guhereza inkuka y'udukunge tubiri canke utunuma tubiri nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simeon. Uyu muntu yari intungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza ku Isirayeli, kandi Mutima Mweranda yari kumwe nawe. Mutima Mweranda yari yaramumenyesheje ko atazosandaba atarasanganira ya ntumwa y'umukama. Niko kuza mu gisengero yohejwe na Mutima, abavyeyi ba Yesu bagasangwa bazanye akana Yesu ngo barangure ivy'imigenzi itegeka. Simeon aramwakira neza agira Imana ati, noneho muhani, nk'uko wabivuze, rengukisha umusavyi wawe mu mahoro, nkako amaso yanje yihweje ubukiriro wateguriye intara zose, wamuconeshereza intara z'abapagani, ryari naza ry'icibare cawe Israeli. Se na nyina batangazwa n'ivyo bamuvugako. Simeon arabahezagira, arahezabwira Mariya nyina wa Yesu ati, uyu mwana benshi w'Abisirayeli bazomwandura ku rupfu, kandi yongera berurukiza benshi. Azoba ikimenyetso bazohazanirako. Eka nawe nyene inkota izogusogota mu mushaha, ivyiyumviro vya benshi bizoreza vyibonekeze. Hariho umuhanuzikazi yitwa Ana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Azeri, yarashaje cane, yari yapfakaye amaze imyaka 7 abana n'umugabo wiwe. Muri ico gihe yarashikiriye imyaka 84. Ntiyarakiva mu gisengero, yamari nazi Imana ijoro n'umutaga mu kwisozesha no mu gusenga. Muri ico kiringo nyene niho yahezagira Imana, amenyesha uyo mwana abari biteze ko Yerusalemu irokoka, ngo baheze kurangura ivyari vyategetswe n'umukama, basubira mu bugarire mu gisagara cabo Nazareti. Nuko rero umwana arakura, arakomera, aratera imbere mu bwitonzi, inema y'Imana vyari kumwe. Dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Amen.
bari mukama bavukanye uyu munsi mukuru nkuko mwavyumvise haraheze iminsi 40 duhimbaje umunsi mukuru wa Noheli. None uno munsi tuje kwibuka twongera duhimbaza ya minsi 40 iheze aho Yesu yaciye aherezwa umukama. Mbega inyigisho ya mbere ni iyihe? Nuko natwe twokwihereza Imana. Mbega ko Yesu yari umweranda w'Imana, ko Yesu atagicumuro yari afise, nanje ndashobora kwihereza Imana, jewe umunyabicumuro, jewe umukene, jewe cyangwa kiba bari hano gatozi, jewe ikimbwa Geneva, ndashobora kwihereza umukama. Ego, hari indirimbo nkunda cyane iri mu rurimi rw'igifaransa, abayizira ngo babayizi ivuga ngo accueille-moi Seigneur tel que je suis. Nyakira mukama ukondi, uko nyene ndagusavye nyakira. Ngiki gisabisho ca mbere ndabasavye no munsi. Haba kwishikanwa uti mukama n'intege nke zanje usanzwe uzi, n'amagara make yanje nyakira uko nyene, kuko nta wundi ndi buhereze ubuzima bwanje atari wewe mukama. Yesu nyakira uko nyene undi. Niba waje wumva umutima wawe wuzuye akanyamuneza uti Yesu nyakira, je numva nakindi novuga, ubu numva nuzuye amashimwe. Niba waje wumva wuzuye imisonga uti Yesu, ububabare wumva ndimwo ndazi ko ubuzi, kandi azi ko udashikiriza ya misumari bagutera mu biganza no mu maguru, nibushikiriza bya cumu bagusogota mu rubavu, ariko nyakira uko nyene mukama Yesu je. Yesu nyakira n'ibi bicumuro bindemereye, kuko usanzwe uzi ko ndi umuntu arondera kuba mweranda mugatarashikira ubweranda. Byarashitse ndatemba ndagwa, ariko ko nshoboye kuraramura amaso nkaraba iyo uri. Yesu nyakira, kuko ubwiyonje wawe ndakira kandi ndabohoka. Yesu ndaje na za ntege nke zanje nk'umwana w'umuntu, nizo nje mpuzaniye kugira ngo ndonse ingufu n'inkomezi. Yesu nyakira. Yesu ndaje, erega nje nzananira wa mugabo atakwemera, umwanya yagagura, umwanya umavyiga umutima. Yesu ndamukuzaniye, accueille-moi tel que je suis. Yesu ndaje n'ababana, ndaje na wa mugora ngora. Yesu ndaje mfise ukonje, kuko bijya byose mbayemo Yesu birankorako, bigatuma mpinduka, bigatuma mvyiga umutima. Ndabasavye kwiye cy'ikonsekrasiyo umubiri uti Yesu ndakwihereje uko nyene ubona. Bavukanye umaze kwihereza Yesu, n'ubu ukigenza uko ushaka. Mwibuke wa mukenyezi Ana amaze guhereza Imana umuhungu we Samuel, ngo Samuel yaciye asigara atungiwe ku isengero, maze agakora icyo Imana ishaka. Natwe tumaze kwihereza Imana, bisigura ko zijya ngorane, indwara, ibibazo si twebwe dusubira kubishera, ariko tubishize mu biganza by'Imana. N'ubuzima bwacu tuba tubushize mu biganza by'Imana. Nuko twemeye kwihereza Imana, nuko twemeye kw'iyo Mana iheza ikagenza ubuzima bwacu iyo nyene uko ibishaka. Tugire Kristo. Muvukane, uremeye kurekurira ubuzima bwawe mu biganza by'Imana? Urabyemeye? Uramutse uvyemeye, nuko wemeye uko hataranguka ishaka ryawe, hama haranguka ishaka ry'Imana. Naco gituma iryo shaka niryo dushaka ko umukama atugaragariza uno munsi. Haraheze iminsi mikeyi nari muri evangelisation mu Bukeye, mw'ishure interna harimo abana baja muri interna kubera ibibazo biri hagati y'abavyeyi, guhera ku mwana ari muri maternelle
kuduga gushika muri 13. Abo bana babonye urashobora kubaza Yesu tirorega Yesu ko nahora nigira umuhinga jeza babwiye umwana muganira ashobora kubwira ati pati sinshaka kumva ijambo mama sinshaka ubundi avuga ati pati reka kuvuga na papa mfise abana mufise bambaye ubuta si bambaye wiyini ukabona ko umwana yakomeretse hanyuma sinzi ukuntu umunsi wo gusozera inyigisho nababwiye nti hariho ibintu Imana yaretse ngo mucemo kuko mwebwe muzovamwo abakomeye kugira ngo muze mushobore gusiporta abandi bazaba bari mu bibazo nk'ivyo murimo. Nza mbona babana bakomye amashi ku mutima ndavuga nti Yesu ibibuzo by'Imana uzobirahakuye. Amahirwe nagize duhejeje gutembereza Yesu abo bana bararize barakoma induru bararira cyane hanyuma Yesu abuzuza akanyamuneza ntazi yo avuye. Hambo nyene bamwe basigara ko nabo Yesu akijije atavuga ngo Yesu ahejeje kubaha ingabirano y'inkomezi n'ubutwari ngo kandi muri mwebwe hazovamwo abantu bakomeye mu gihugu bazofasha abandi bantu. Urakoze Yesu. Bavukanye iyo umaze kwemera ukarekurira ubuzima bwawe mu biganza by'Imana hariho ikundi Imana iheze ikabugenza. Icyo gihe narababwiye nti tuvyanka tuvyemera papa nurya nyene mama nurya nyene muri burya bugaba bwiwe muri zirya defo ziwe muri aryamagara make yiwe nibo nyene Imana yashimye kuduha. None tubihakana bati oyaye tuca dufata umunsi wose ku mugoroba dusabira abantu batwanka kandi batugirira nabi. Twarabasabiye tuti Yesu bahezagire ibyo batugiriye ubihinduremo umuhezagiro kuko twari twebeye kwihereza Imana kuko ahandi ubuzima bwacu bwagezwa n'iki n'inzigo. Ubuzima bwacu twari twarabuhereje inzigo. Amani natayankoreye ujya mugesera ujya mutindi ugasigara usanga ugerezwa n'inzigo by'ibyo bakubwiye aho kureka ngo wihereze Imana bariyo ikugeze muvugane. Ubwo wowe winjiye mu buzima bwawe ubwo warihereje Imana cyangwa urabizi izindi ngorane zashize mu buzima bwawe arizo wihereje zica ziba arizo zisigaye zikugeze. Injira mu buzima bwawe ubwo si ingorane zifise ikibanza kinini gusumba ikibanza cy'Imana mu buzima bwawe. Nitakomeye hagati y'Imana n'ingorane mu buzima bwawe niwaraba neza uza gusanga atari komeye. Uza gusanga ingorane arizo zifise ikibanza kinini mu buzima bwawe gusumba ikibanza wahaye Imana, gusumba ikibanza wahaye Imana. Nacyo gituma harimo umujure twaganiriye ambwira ngo mama yambwiye ngo sindamuhamagare mama kuko bashwanye na papa wiwe ngo nkabasa na papa yambwiye ngo ntuzosubire kumuhamagara mama unahandi usaraso. Icyo gikomeye ati iyo muririmbye ngo mama Mariya twaga ati uzovuga ati Mariya vuga ushize ko mama Mariya umvanya kandi kandi muri jewe kashaka vyuka. Namuyuma namubwira none ko wari wagize amahirwe ukamumenya mukaba mwaranaganiriye mbega ubwo niwumva ko ufise amahirwe yo kumusabira ngo mbega aho yakuvyara akacaguta kusaba umugabo atigeze akura niho bari kuryoherwa ariyumvire ngo muga ntacyo nawe nabonye nahubwo urahirwe bifise akaryo ko kumusabira. Tugire Kristo tumaze kwihereza iyo Mana tumenya ko Imana ifata ikibanza kibereye mu buzima bwacu gusumba ikibanza ingorane zifise. Nacyo gituma nibutse umusaserdoti
hari muri teolojiya yatubwiye ngo mwirinde kuza muracisha mu kanwa shetani, kuko purisi mumuvuga purisi yumva ko akomeye mu buzima bwawe. Saba uravuga izina ry'Imana, aha nuvuga ngo ni shetani yakoresheje, turavuga ikigongwe cy'Imana cyashitse uracumura ngo ivuga ikigongwe cy'Imana gusumvya inguvu za shetani mu buzima bwawe. Naco gituma zijya ngorane twe nawe turimo, ziturimo nanje ndimo, tumaze kwihereza Imana, reka tureke iyo Mana aba ariyo ikora ishaka ryayo. Tugire Kristo. Mundabire uyu mupfakazi Ana, batubwiye ngo yari yapfakaye amaze imyaka 7 abana n'umugabo we. Imyaka 7. Twiyumviye kijya gihe batubwira ngo abigeme baho barongorwa bafise imyaka 18 benshi. Cyamumva apfakaye ku myaka 25, ariko uno munsi batubwiye ko ageze ku myaka 81. Bavuga musanzwe muzi cyari cyo gupfakara uno munsi. Iyumvira umupfakazi w'imyaka 25 akaba ashitse ku myaka 81. Mbega yaciye mu ngorane zingana gute? Yaciye mu gasuzuguro kangana gute? Ubwo ntahantu baravuze ati mbe Mana niwo muhamagara, mbe Mana niwo nkura kw'ikiganza, mbe Mana hamubona ko ndushe. Mbega iyo Mana yari yamurindira iki? Kuguma mu gasuzuguro? Oya muvukani, inyigisho igira kabiri, niba Imana itaraguhamagara ikabibona ingorane urimo, irindirije kugaragaza ikiganza cyayo mu buzima bwawe. Ni nabyo byabaye mu buzima bw'uyu mupfakazi Ana. Yaraciye mu bigoye, yaraciye mu bibabaje, yarabitse kenshi, yarasuzuguwe, mugaguma yizeye izina ry'Imana, kumva Imana yari imurindirije iki? Kubona umukiza mu buzima bwe. Ni nacyo gituma wazijya ngorane ubundi nteko Imana yaranyibagiye, ntiyakwibagiye. Inzu urimo Imana irarindira igaragaze ko ari Imana iciye kuri izo ngorane rero urimo. Wowe izo ngorane mukabazo zigukurira mu nzira, bose batangare kuko babonye ikiganza cy'Imana mu buzima bwawe. Nacyo gituma hari iby'Imana reka atari kugira ngo bidusubize hasi bituremere, muga kugira ngo abe iby'Imana intera ko bimenyesha irazwa ryayo n'ububasha bwayo mu bana b'abantu. Tugire Kristo. Nacyo gituma ntabwo yakuhevye, ntabwo yakwibagiye, ariko irafise umugambi. Ni nacyo gituma yakuretse n'ivyo vyose ubicemo. Mbega uriteguye kurindira kubona ikiganza cy'Imana nk'uyu mupfakazi Ana? Muri ubwo bushomeri bwawe urarindiriye kubona ikiganza cy'Imana? Muri iyo ndwara yawe urarindiriye kubona ikiganza cy'Imana? Bavukanye, uno munsi umubwira uti Yesu wandindirije iki? Ko nzi kutanezerwa no kumbona ndiko ndarya, ko nzi kutanezerwa no kumbona ndi mu misonga, ko nzi kutanezerwa no kumbona bariko barasohora mu nzu, ko nzi kutanezerwa no kumbona ngomba nahukane. Yesu wandindirije iki? Yesu wandindirije iki? Ejo ku mugoroba aho ndangurira ubutumwa, nagiye mu gisabisho cy'ukuri na Hazimana, hanyuma umumama w'umurogovo aratwigisha, aratubwira ati jewe nagize ubugeni, hanyuma nagenda ababwira ko namaze imyaka 8 atarubyaro ndaronka. Ati nyuma y'imyaka 8 ndasenga muga bimwe bidafashe. Ati umunsi umwe mw'isengero, ati ngenda mu Ngagara, ati bigishije mu kumenya bariko bavuga jewe. Ati ntangura kubihunga mvuga ati aba bantu barazi ubuzima bwanjye cyo kimwe cyo baguma bakokeza. Ati mugabo w'imyumvira none cyo mu bafumu. Ati cyo gihe umuvyeyi arambwira ati mwananje nta nyishu zigera utorayo. Ati ndaguma ngaho, ati Imana impa ivyaro 2, mugabo Imana igeze ku mezi 6 zikaca zivayo. Ati ubu mfise abana 12, mugabo nabonye mu maso ni 5. Ati inyuma y'imyaka 14.
ati bavukanye nagenda babwire kuvaho ntangiriye kwakira ishaka ry'Imana mu buzima bwanje ngatahura ibyo naciyemo naciye ntawe ko bwabo undi umuntu abaho kubw'Imana atari kubw'amafaranga atari kubw'amashure atari kubw'igihagarara isi ni nacyo gituma n'ibintu mukaba ducishamo ati maze guca bugufi nkatahura ko Yesu ari washoboza ati Yesu yaciye ahezagiza ibibondo ati kandi nari mfise n'abansabira ati Mungu ndafise aba intercesseur bashikirwe mu bana 12 ise tugire Kristo bavukanye hari icyo mukama ducishamo kugira inahazwa yiwe ryiyerekane mugabo banzu bari turi kuracamo mbega ubwo uracahagaze nk'uyu mupfakazi Ana wasigaye arinahaza Imana mu kwisozesha no mu kurinahaza Imana werekana kiva no mu gisengero ubwo wewe utakiva aho uri woninahaza Imana mperuka kuvugana n'ababikira babwiye bagiye gusuhuza umuntu yarwaye kanseri hanyuma haduka igikomere mugabo ico gikomere kikamubabaza ngo mu buryo havamo udukoko tumuvamo atumbuye ababaye ati abantu bamubonye bose bakaca bakorora amosozi ngo mugabo we wahajyamye ku gitanda akavuga ngo jewe Imana yagumyereka ikiganza cane ati bakaraba muri ubwo bubabare urimo Imana yakweretse ikiganza cane gute wowe urapfuye nabi nubwo Imana yakweretse ikiganza cane bavuganye ko uri muri ubwo bubabare ugatwenga ngiki ikiganza c'Imana ugatahura ko umukama afise ico yakurindiriye mumvunire dusingize ku ntambo kigira gatatu ni y'uyu muhanuzi Simeon tugire Kristo mumfashe twiyumvire Simeon ngo yari ku rusengero rw'i Yerusalemu aho hantu haciye abantu benshi baje guhezagiza abana mugabo ukuntu Simeon ateruye akana Yesu yaciye amenya ko ari we mukiza nivyo nshaka kutwokwigira hamwe nawe gushishoza le discernement bavukanye n'ukunda Imana iyo usenga Imana iragira ikintu ikwereka abandi batabona nacyo bituma muri bituyimo niba usenga niba ushishoza urashobora kumenya ibintu nivyo canke sivyo ni nacyo bituma uko ukunda Imana niko umukama vuba akugurura amaso uko kumuyiyegereza niko iguha kubona kure uko uriba hagufi niko ukuzuza ingabirano zawe uko uba mu ngoro y'Imana niko hakura imigisha n'ibihezagiro nacyo bituma uno munsi dusabire ingabirano kuba hafi ya Yesu dusabire ingabirano yo kuba hafi ya Yesu kuko hari igihugu usanga uri gukoreshwa nawe wowe ukibaza ngo ni wewe uri kurabikora kumbe ni Yesu mu minsi yese yariko yokurikirana inyigisho za Patiri Amando hanyuma avuga ngo abageni bari baracikiranye hanyuma abo bageni bariko baritegura kubaka Kristo doke kukomoza ngo baragenda muri foye barabigisha ngo hasigaye iminsi 2 ngo bagire mariage baja gusabisa kamere n'ikibogo aho umugore yari yarasubiye iwabo umugabo nawe yibana amamupatiri arabiregesha ahejeje kubiregesha upatiri acahamagara nyabageni ngo ababwira ngumvirize ngo mpejeje gufata ingingo ngo ngire ndabacishiririzemo ndabasangize kuko musi gusa hanyuma ngo umugore bacaraturikisha ngo acabaza patiri aramaze ati wewe wamuhaye Yesu upfurira kurikishwe n'iki ati pati ati igihe bariko biregesha umugabo wanje nagiye muri chapelle ndasaba Yesu ati norega Yesu aharimoncishirizamo nkakwakira atereka akagohero kakera atugomereza
numva patiri nawe avuze ngo nafashe ingingo genda bacishirize. Patiri niwe yaca avuga ati reka nasigaye ndibaza burya ni je nari nafashe ingingo cyangwa ni Yesu yari yafashe ingingo muri jewe. Nacyo gituma hari n'abantu muri mwebwe muvuga ngo ndafashe ingingo, reka wifata nani, ni Kristo ayifashe wewe. Ukaza gutuma munsi nagiye kuraba ujya mu rwari ukamusigira 10,000 kumbe niyo yarakeneye kugira aronke serumu bamutera ku mugoroba. Nawe ndafashe ingingo ndatanze 10,000 wowe yatanga urazi yakore urazi yawe. Ni ko byose biri ku izina ry'Imana, Imana ni ukoresha ukazobitehe jewe bize gutya. Hari umusaserodoti aheruka kudushimira intare muje prêtre yagiye gutanga isiga ry'abarwayi kuri rw'akarere, asanga umuganga arembye, hanyuma baramuvura rero dogiteri yafashe n'ikintu ngo arahenuka ubwo nyene baratera imiti yose, abaganga barakorakorana ngo bararaba bati wapi habagara patiri amuhe isiga ry'abarwayi. Patiri aragenda aratanga iryo siga ry'abarwayi, babona ko umuntu agira apfe mugabo ashiramo igisabisho ngo Mukama murikira ubwenge bw'abaganga nawe umutegurire umuti. Ati ubwo nyene havamo umuganga umwe ngo mbega uyu muti, ati sinzi umuti yavuze uwariwo, ati uyu muti mwawuteye murara. Babandi bati uwo uteye afise ikibazo iki n'iki 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 n'iki, atoya reka tumuterera mu ati turara. Ati ubwo nyene bacakubita mu rushinge baramutera ya muti ngo haheze iminota 10 ngo baza bavuze ngo nahipfuye baka. Bafukanye ni nawe ati namubwira none wibaza ko urya muganga ari we yafashe iyo ngingo cyangwa ko ari Umukama yafashe ingingo muri we kubera cyangwa isabisho wagejeje kuvuga. Nacyo bituma bafukanye iyo usenga Umukama aragukoresha, ukibaza ngo niwe ufashe ingingo kumbe habe na gato. Ukazibona umwana araje ariko akina n'abana bawe, ukumva umutima ukubwiye ngo uyu mwana ntatare, reka nteko ubu yatahanye uyu kumbe yiriwe inzara. Wewe ukibaza ngo niwe wafashe ingingo. Oya, ahubwo ni Kristo yafashe ingingo muri wewe. Nicyo gituma rero bavukanye, iyo dukunda kuba turi kumwe n'Imana, iyo tuyiyegereje, iyo tuyumviriza, duhinduka abamarayika bayo, les messagers de Dieu. Aho twibaza ngo turafashe ingingo, kumbe ni Kristo afashe ingingo muri twebwe. Nacyo bituma umunsi uzoba uri mu ngorane uzoba uti Mukama ndagusabye wewe nyene abe wifatira ingingo. Sinzi ngeko birabashikira ukaja muri bus ufise amafaranga 500 tubigareza bari igenda gute ugatimbisha ukayuri ukaziwa mushitseyo wicaranye n'umuntu muraramukanije isawa ukazibona muramenyanye arishe ukazabumva ngo babiri ukibutiye sinone wari wakubwiye ko hari isana yatangiye ya bisi none ukiyo merci ariko bigoye naho Yesu yabonye ibisabisho barimo Yesu ndakemeka muri iyo bisi mugabo n'inzara n'igihe zishika mu kanyosha n'amaguru Yesu akakura tidafashe ingingo winjira mu mutuga winjira mu kitugende umuntu kasohoka ziko muhira n'ikintu abaraye kasohoka ubuye n'umugenzi ngo hero nawe ntihuta munaje nubwo urashaka kansiteri ko kure ko ntaje bagira kakadimase uri ko muvuga bagira kakadimase ngoro nzokurondera ngumva mbabarira muri yo ndamukebereye nkakanya basego icarare umutima uti iyo umenya ko ntashaka ko twicara Yesu arafise
bavukanye nacyo bituma rero ubuzi ntinya kwemera ko ibiri ngaha ku isi byose ari ikintu nacyo gituma iyo ugikeneye zo muri Yesu arashwa mwumva tuza gutegeka mwumva tuza gucako mwumva tuza kubigenza icyo nzi nuko iyo uvuze birambuka abo ucako je ntabuzi wewe uriyaraja wewe nyene umenye ukuntu uza kubigenza tugire Kristo ni nacyo bituma bavukanye mwizere Yesu kandi mumukunde kuko ntazigera guheba no muri ibyo bihe bigoye aragucira inzira akagucira inzira atari inzira ugatangara ni nacyo gituma uwuza kuyigisha ntuzigere umumenya kandi uwo neza akoresha uzopfa umutahuye nacyo gituma Yesu iyo avutse n'umwansi wawe acika igikoresho kikuzanira ibihezanye nacyo gituma bavukanye hari ibintu mukaba ushobora kugukingira hari inyigisho rero twakurikira bavuze ngo twige gushima Imana no mu bibazo turi ariko hari ibintu usanga bikora uvuye muhira ugiye ku kazi uca ibinyerero uratemba siziko rero abantu bihora bishikira ugafata imoto wacerewe wuriye imoto ipantaro wambaye ikakitabuka ugiye gucerwa ipantaro iratabutse turega Yesu ibi ngize iminsi ngira abantu bwira Yesu turakanira haswa kubura kukinga isanganya rikomeye kuko ntiyari kuba vyera kukubona wacerewe mugabo hari ashimye kubicisha muri iyo nzira rero bavukanye inyigisho igira kane twaririse mu isoma twakuye mw'ibaruwa ryandikira Abahebreyi ngo Yesu ntiyaje kurondera abamarayika yaje kuturondera je nawe nico gituma uno munsi muri za ntege zacu muri vya bicumuro vyacu ndabasavye muze twiyegereze muce mwibuka ya nyigisho yabwira Zakayo nguno munsi ndari wawe ushukije demeure chez toi nubwo uri umusambanyi uri n'agaciro mu maso yacu nubwo uri ingorerwa uri n'agaciro nubwo uri umusuma uri n'agaciro kuko nzemera sesa amaraso kubera we bavukanye ninde wundi muntu azemera gusesa amaraso kubera we ni nacyo gituma n'ijambo ry'Imana rivuga ngo niba umuvyeyi ashobora guheba umwana wiwe jewe sinzoguheba je natangazwa n'ukuntu hariho abahungu bahora baja kwiba kugira aronke amahera ahereze umufiyanse wiwe mugabo ufashwe winjiye agasho wari kwiba kugira ngo umuhe akaca guheba murabizira ko nawe ariko Yesu si uko akora Yesu ibyo bicumuro tugenderamo arashaka ko uno munsi turimuhereza uno munsi igihe Yesu aza kuguca iruhande muvukanye umuhereze kirya gicumuro kikuboshe ukimwereke ni ibinike niwe wenyine ashobora kukigukiza niwe wenyine ashobora kukubohora uvuga Yesu abandi banyita imborerwa muri urazi ko naho ndazinywa Yesu ndashaka kuziheba Yesu banyita umunywa rumogi mugabo urazi ko mboshwe n'ubwo rumogi Yesu banyita umusuma mugabo Yesu hari usanga navyananiye ndagusavye unyize uciye inzira Yesu niwe wenyine ashobora kugutahura muri izo ntege nke zawe nta wundi muntu n'umwe ashobora kugutahura nico gituma uno munsi muvukanye ndagutumiriye cyane umwiyegurire ngo ntiyaje kurondera abamarayika arazi ko uri umwana w'umuntu ushobora kwibagira gushavura mutsitara nico gituma Yesu ngo ntiyanka umucumuzi yanka igicumuro Yesu ntashobora kukwitiranya wewe n'igicumuro cyawe nacyo gituma uno munsi nkayamuye tumubwire ati Yesu hari n'ibintu ushaka kwiyahura kugira ngo ushobore kuba uwawe bwite bishobore kugenzwa nawe Yesu bishobore kuyoborwa nawe Yesu tugire Kristo mu nkundire mu gusozera ngo bavuge ku munsi mukuru w'uno munsi ubundi uyu munsi mukuru cyane kubihebeye Imana bari ngaha umunsi mukuru mwiza kubihaye Imana mu nkundire ngaruke ku kintu nshaka kubasaba bavukanye haraheze iminsi myinshi hari n'abantu badatahura
umuntu aca kwihebera Imana ndabeshi si umukobwa mwiza nk'urya aca kwihebera Imana gusa igipatiri ciza nka Fabrice na kija kuba patiri gusa ararwaye baramutse arasara ego ico mpereje ko nico n'abasazi none wewe ubwira abagabo beza beza bakomeye nk'aba ko boba batagira abagore badasara hari indirimbo nkunda cyane mu Ifaransa ivuga ngo ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ibyo abantu bita ubusazi, ibyo abantu twita by'intege nke, ngiki by'Imana yitoreye. Bavukanye uno munsi nshaka mpagarare ku buzima bw'ibyo. Uno munsi iyo tuvuze ngo umuntu yihebeye Imana, ndashaka mwinjire muri iryo zina. Nimwana babona nimuze musubire kwihutira kubatuma urutoki murata intege nke zabo ariko mubanze mubone igikorwa cyiza bakora. Uno munsi hariho ababikira benshi n'abakurera benshi bafise akazi kandi bahembwa amahera menshi ariko ntazi amahera ahembwa uko angana na nimero batikire yiwe ayazi bimenywa n'uwo twita kurera ekonome cyangwa mama ekonome kubera iki usigurira gute umubikira atabyaye akarara ijoro ryose afise abana barenga 10 mu cumba ajyanye kandi uwo mwana afise nyinamo w'umukirisi mu Kanyosha afise inarume w'umukirisi mu Kanyosha afise tante tonton b'abakirisi bambaye ishapure zitatu mu izosi n'iyindi ku kuboko badasiba mu misa byarabananiye kumutora nk'umwana w'inshuti yabo muga kubera urukundo bamukunda bahisemo kumuhereza abo babikira. Abo babikira baraja gukora uduhera boronse bakemera kuguma mu mwambaro umwe w'ibara rimwe kugira ngo bashobore gutunga uwo mwana gifise inarubira base wabo nabaye na senge. Bangahe muri twebwe abana ba bene wacu twabaheje bari mw'ibarabara? Bangahe muri twebwe abana twavyaye n'ivyabwenge tutigeze tubakira n'ingabirano y'Imana? Kandi ku munsi w'ubugeni umusaseredoti yarababajije ngo murebeye kwakirana urukundo abana muzohabwa n'Imana mukabarera mukoresheje amabwiriza ya Kristo n'Ekleziya mwishuye gwiki? Kukavutsa ari ikimunga barasubiye kumuha urukundo, kukavutsa ari igiterabwenge barasubiye kumwitaho. Mbega uwo mwana ari uno munsi wibaza kwakiki? Erega ntakeneye y'imya gusa, yarakeneye na affection ikomoka ku muvyeyi. Yarakeneye ko amuhamagara mama akakuraba mu maso ukamutwengera. Yarakeneye kuvuga papa ariko ntiwigeze umuha agaciro. Uno munsi genda muraba abana tuvyara tukaca twihakana tukabata mu masashe ukubaha ukavyara umwana ukamuta mw'isashe. Bangahe muri twebwe dufise inzu z'ivyumba birenga 3-4 mugabo uwo mwana akatunanira gutunga tukaca twirukana dushiraho babikira. Bangahe muri twebwe? Bangahe duhitamo uno munsi ko umukobwa wanje atwaye inda noja kuyikoroza kugira simaramare. Mugabo uno munsi handutse imiryango y'abihebeye Imana bemera gutora abo bakobwa bakabafasha hako bakorora inda. We ukemera kwiyicira umwuzukuru ariko uwo taco bipfana akemera akarara inzara akarara ijoro amujana kwa muganga akirigwa inzara kugira uwo mwuzukuru wawe azaronka agahuzu. Turagowe bana b'Imana, turagowe. Ndashaka ndabibutse, ese abavyeyi bacu amabwa batuboneyeko? Ese ukuntu umuvyeyi wacu
cyane benshi muri twebwe ntitubyibagire. Yaririwe ku isuka kugira wige, yaririwe inzara yikorera amase, yaragwaye imbuto, aragwara amaga mu biganza kugira wige. Mugabo uno munsi akuva uhereye mu nzu nziza, ntiyigeze aronka icyumba kimubereye munsi wawe. Ubu wamurungitse mu irerero ry'abatamakazi mu kigo Saint Elizabeth. Uno munsi yambara agahuzu kavuye he? Uno munsi irungu riramwishe. Uno munsi aracibye umutima kandi yaravyaye. Twe turagenda twibaza ngo akeneye icarya, mperukayo n'abari mu muhari w'abasaveri barikokora, barabatambira, barabamesurira, babashira utwo bafungura. Mu kudusezera batubwiye ngo nimwagaruka muratuzanira abana banyu, irungu riraturembeje. Erega iyo iyi si turiko, ivyo dukora Imana irabibona, ariko sizo bitwishuza. Iyi si nyene tudahindutse izokongera idukoreko. Bavukanye uwo mubikira w'umudokiteri ahembwa amahera arenga 800, akaba amaze imyaka 10 yambaye ikambambiri z'ibihumbi 3, ahembwa ibihumbi birenga 800, bakamurekurira kuja iwabo rimwe mu myaka 3 kugira ngo izo mfuvyi zironke uko ziga, kugira ngo abo bitonikera-bwenge bironke ico bifungura, abo batamakazi baronke uko barya. Ubwo sawa gushigikira, ariko mubonye uwo bigoye ni zinazopendwa muri Kanyosha yose. Murazi kubona ibibagora, mugabe muzi kubona kigoro bakora. Murazi kumukwiza Kanyosha yose ahagaritse ubwo buzima bw'ihevyi, mugabe muzi guharura imishahara yahevye ngo agaburire imfuvyi zingana. Murazi kubona ko yariyo ibiyeri 2, mugabe muzi guharura imishahara yahevye. Murazi kubyara mugapfa bakarera, mugabe muzi kuja kubashigikira muri ubwo butumwa butoroshe barimo. Mbega wowe bikugora gutunga umwana wa mwene wanyu, iyumvira ubundi areza abana 10 atari igisanira kirimo. Mbega umutima wiwe umeze gute? Kwa shabura ntibyumvikana, kwa kara ntibyumvikana. Mbega iyo badandaza muhora mwibuka kuja kubashorera kugira ngo abo bana inyungu ishobore kuja kubafasha. Mwese ngo ibintu byo mu gipatiri no mu kibikira wa musanga bizije bitazima siko, ayo mahera turayakeneye. Murazi abo tuyaha bariho, murazi abahindukira agafasha bariho. Bavukanye ibi ndabivuze babaye muri paneli evangelisation ariko mu mpundire ndabivuge, aho umuvyeyi wavukaga ari umwana yiga muri maternelle ngo genda, umwana akava kw'ishuri agwa mu nda umubikira amubwira ngo mama ngo naka yankubise, ukicara ukarya inyama ukarenza ko ibiyeri 2 uri kurya umuhero. Mbega dusigaye tuvyara nk'inzoka abagabo muri ngaho. Aho wiraza urashobora kureka amaraso yawe agapfa yereye? Byakugorera byara umwana hanze, ntumenje kabiri. Ndagusabye n'uno munsi uca kurondera padiri mukuru azokwakira atahura ibyakugoye, hako wihakana amaraso yawe. Ni nacyo gituma rero abantu dusazanye umupfumo, kuko ntitwigeze turonka umuhezagiro. Muri birya byakugoye wari guhindukira kumwe kwa Dawudi. Dawudi yari intore y'Imana, byaramugoye araraba Mukawuriya, aramutwara kwinjira Mukawuriya atwara inda ya Dawudi, ndetse Imana iramuha igihano. Muga Dawudi arasaba ikigongwe, aremanga karikiwe, maze Imana mu kumuhoza ibaha Salomoni, aba ari nawe Imana itora, kandi yavutse kuri uyu mugore muri ubwo buryo bugoye. Iyo wiyakiriye ukemera intege nke zawe, ukemera ingorane zawe, Umukama yiteguye kuguhezagirira. Kumbura ujya mwana ugiye wihakane, uzosanga ari wazokugwaho, uzosanga ari wazokugwaza,
uzosanga bazogwa hagufi mu busaza bwawe bavukanye. Ishire mu kibanza ca za nshuti zacu zawe, abana babo tukaca tubajana mu kirikiro. Ishire mu kibanza ca barya abana bacu tuguma twikura ko tudakeneye kwakira iyo natwe tuvuka tumeze kurya. Mbega biba bimeze gute? Ubwo byari kuguhimbara? Ubwo wari kugira hazima? Tugire Kristo, tugire Kristo. Ndabasavye muje mu bitaro murabe ubuzima turimo uno munsi Bujumbura, aho umurwayi tumujana mu bitaro tukarondera umubikira amugwatse ukwezi kose arara yicaye. Wewe wari umwana wawe wari umuvyeyi wawe ugataha ugahirira, ariko uwundi akenera kurara yicaye iruhande y'umurwayi wawe. Mbega ugako kigoro murakabona? Uti ubukene n'ubujuju n'ubusazi n'ubukehakene. Mbega iyo badufashije ico gikorwa duhora twibuka kubashigikira, duhora twibuka kubaba hafi, duhora twibuka kubasabira. Ni naco gituma uno munsi ivyo vyose ndabibutse ko imiryango y'abihebeye Imana n'amashurwe muri Ekleziya. Niyo nyigisho baha. Uno munsi muvukanye, niba urabumva umunyakanyosha ugiye kwemera Imana wumva bo gutwenga, turakeneye abantu baheba ubuzima bwabo. Hari ipepasi bavuga ku munsi w'ukwatira abasaserdoti ngo mugure mu buzima bwabo ku bwabo no ku bwa bene wabo. Turabakeneye, turakeneye abigeme beza beza, kuko mu kibitiranyanja babi gusa n'abeza beza, beza beza baba mu miryango yifise, imisore myiza myiza. Cyangwa aba basaserdoti bari barabona ko Imana gutoranira gutore byanciye aho nifuturura oya nuku ndakora eka bakomeye mbere bakomeye bavukanye. Nagenda batweze gato abanyeshuri ariko bigisha rero bambajije ati none ko batubwiye ngo ugiye kuba umupatiri, mugasinzi ko ariko bimeze. Patiri Fabrice ni animateur de vocation de la zone yigisha, sinzi ko habigira ngo babanza kuja kubupima bakaraba kuvyara ngo nivyo. Ngira ngo patiri azoduyigisha, mugabo yishimire kandi nuko ntari animateur de vocation. Kwihebera Imana si ubuhungiro. Ntujayo kuko udashoboye kuvyara, ntujayo kuko amashuri yakunaniye, ntujayo kuko utagiriye uwuca. Ni naco gituma muze mupime. Niba hari abantu bakunda utubebe uzosanga abasaserdoti. Mugabo yaba bari bahuriyeyo kuko batavyara, wongeye kuba uti patiri mwana Imana yeruka kungabira akaca yegera imisaya yaba nanje vyara siba ariko twebwe kuko tuzi ko dukomeye ataho turwaye, urazana umwana umuntu akamubwimbarirwa nk'ingabirano y'Imana. Ni naco gituma aba bari yose kuko babuze iyo baja, si kuko imiryango yabo ikenye gusumvya iyiwanyu, si kuko bamugaye, si kuko ari ngumba. Oya, ngo mbega umugabo yirukanye umugore wiwe ngo vyogenda gute? Yesu ati reka muzoguma mubana. Abatuma ati Yesu urazi ca cyo bari yaje ati niba ari uko umugabo yotumareka kurongo. Yesu ati reka ebije byahawe bose. Ati hariho abareka kurongora kuko ariko bavutse, hari n'abantu bareka kubaka kubera ubumuga bavukanye, ngo hari n'abareka kubaka kuko babigizwe n'abantu. Ndagahagararira iyo mugiye gukinisha abantu ngo murabakunda, ngo rishe y'ishusho wanje ndarota kuko urikura mubesha, ushobora kumukomeretsa ukanamubuza kuja mu muhamagaro wiwe. Bagane bavyariye iwabo bavuga ati nta muntu bazosubira kunyegera kuko uwa mbere yaramuherekeje. Ni bangaho abagabo bavuga ati
urasema ukaza umuntu akubwiye ngo abagore bose ni bamwe uzibangana, ngo abagabo bose ni bamwe uzibangana. Yesu acana n'isubira ngo hari n'abareka kurongora kubera ubwami bw'ijuru. Bamwe rero mugize iminsi muvuga ngo twarumvise ko ngo mugiye kurongora, hari umupatiri mu Kanyosha basabye umusabire ko ajya kurongora, hari umubikira mu Kanyosha basabye umusabire ko ajya kurongora. Umuzokumva bikeneye bari libre, barazi inzira babicishamo, azogenda avyisabire. Ntimusubire guta umwanya, izi minsi mubwiriza ibiganiro muri bisi ukagenda ukiyicarira inyuma, bagaponda bihebeye Imana, bagaponda abasaseredoti. Mbega mwe oya yo kubera neza n'umwumvire ndabivuge bati bahora babavuga abanyamahanga abarimwe mwobafukafutse, abarimwe mwobasabiye, umusike mubacunga ku jisho gusa sitare. Ubu rwose ibyo ugenda uravuga no muri bisi utazi nabo muri kumwe. Iyo abana kaboke gusa nakubwiye ko apatiri ariko ariko ngoye ubwo ibyo yiriwemo urabizi. Jewe nanje nabo kuda kutuvuga hari abantu zo kwita ba munwa kaga kilo ba mukamunwa bajewe kwa kuvuga ekere uwo muntu mubazi bantu mubazi gituma ngo warumvise umubikira yabiheje ngo nurazi ndagano yagitsitsa hitso ko ababikira bashobora kugira indagano z'umwaka umwe bakaraganira Imana gukorera Imana umwaka umwe, uwo mwaka akarera imfuvyi akarera bamwe wata, wewe nyene wamuvyaye ukamuta akamukorerera umwaka wose. Umwaka uheze avuze ati bimwe ndaraganira Imana ndagiye ndahejeje, nta gicumuro namba yakoze. Muzohore mubavuga rero muzi n'ivyo muvuga ivyo ari vyo. Umufurere arashobora kuragana umwaka umwe akaragana imyaka 3, ivyo bita triyena, mu nyuma akazoragana ubuzima bwiwe bwose. None uwo yagize yaragana imyaka ingana, ukaca ugenda muri bisi ukavuga ukongera ukavuga. Hari umunsi naribiye ugatumba, hanyuma ababikira bere muka bari batwaye umwana bajya muri Saint-Zito, bajya bamugaye kwa muganga kandi yararembye. Hajya basohora imodoka ubona ko ataye umutwe, umushoferi umubikira urabona ko arakari umushoferi akora ko yogaruka abo twari muri bisi wewe ngo handi bisanga mushoboye kweli ababikira bikiye uramuravye gusa ntuzi ivyagiyemo et tu commences à inventer des histoires. Atwaye umwana ntuzi eti uwo mwana arimo, ntuzi ukuntu bimeze wowe utanguye kuyavuga. Nagenda bariye narabaye umurezi umwanya mutoya wo mw'iseminare, umunsi umwe igihe ca korona abana baragwara ikiza. Iyo experience yatubayeko korona ikiza, abana bari murabona ikirishasha, abaganga batubwira bati ibintu bibiri, soit abo bana dushaka tubajana muri Rwakare canke mwebwe murabakuru. Nta mwana cyamubwira, murabibona byishushe. Twebwe tuja mu nama turashuha umutwe. Ico gihe wahoze ari padiri mukuru ngaha patide direteri n'abandi basaserdoti abari ngaha hagufi bose bati reka tubagumye. Umwana ukamugumya ukaraba umutima uri mu kirere, akaba ari wowe uja kumugwaza uzi neza ko iyo ndwara uyanduye na wewe ushobora gupfa. Ukazona umuvyeyi araje ngo jenere umwana wanje ngo yinde mu buryo wewe umwana wamuteye igise ngo utabwire ukunze leta umwana wanje arimo ngo reka bari muzi cyane cyo gutera igise. Akora kubwira nawe waraye ijoro cyane umwana kwa muganga, kandi nawe umubwira ko agwaye ntanicare umufashe n'uwo mwanya, ariko usanga wavuze nabi mu bihe bidakenewe. Ni nacyo gituma uyu munsi mukuru w'abihereye Imana
basabire. Nacyo bituma musabe mu kanyoshi wanyu, umukama akura abafurera benshi, abakura ababikira benshi, abakurera abasaserdoti benshi. Mwumvise ko tubakeneye. Genda mubaze abaferera dufise mu gihugu kwangana. Genda mubaze amashure sukompasyo arimwo abo babikira abafurera n'abapatiri ukwangana. Mbega uno musi bokugara bakaja kurongora ivyo bisubira kugenda kure. Uno munsi ndabasavye tubasavye tubashigikize igisabisho ndetse n'umukama kabure muri mwebwe iyo nema yo kumukorera. Mwumve ko mwongera ubuzima bwanyu ku bwanyu no ku kabere wanyu. Ni naco gituma mw'abantu mugiye kwibera Imana nagiye kuvuga nka Simewo ngo n'inkota izobasogota mu mutima. Uraye ijoro uri kurera abana batari abawe, bene bo nabo bivugira ivyo bishakiye. Inkota izogusogota mu mutima wa musaserdoti niwazindukira mu misuka aja kwiyegesha wiriwe inzara, hama baje umuntu yakubwira ati hari umuntu arebye ati dukurumba barire ndarushe, wibaza ko ari ikimashini n'umuntu nawe araruha, ariko ntibagutahure bace bivugira ivyo bishakiye. Hari n'abantu muri mwebwe mwadutse mukaja kutugurira rimwe abiri kugira ngo mutufotore umuce mukwiza hose ngo ehe napatiriye ntarataha. Kandi ni mwebwe nyene nemumva mutarabarozi. N'abarozi muri ngaha tugire Kristo, abo barozi bigira abakristo, aho uja gutega umutego umuntu kugira uce kumuyaga. Uno musi naje nabakenyereye kugira ngo mumenye aho murwaye, mumenye ico mubwira Yesu yobakiza. Si kuko turiberana kuko tuvuka mu miryango iwanyu, mugabo umukama yadutoye muri mwebwe kugira ngo adutume igikorwa kitoroshe ciwe mu kudutera iteka mu gusangiza ubutumwa bwiwe. Naco bituma mudushigikire muri izo ntege nke zacu, mudusabire, mutube hagufi, mutube hagufi. Ndabasavye muzogendere barya abana bababikira bafise aho hepfo, nimwashikayo muzobabonamwo isura ya Yesu. Gendera barya batamakazi mu kigo Saint Elizabeth muri Rohero, muzobabonamwo isura ya Yesu. Gendera barya abana kuri Saint Kizito diyoseze y'Ubujumbura irihira amashure avuye muri amashikanwa yanyu muri twa twigoro twanyu. Muraba akana kari kuri Bekiye kariko karasigatura igifaransa, uzoguti mukama urakarinazwa. Naco bituma uno munsi mubashigikire, y'amatara twadomeka mureke mutima abari baguma tuyobora na rujya rumeya, maze mu bisabisho byanyu abarongo muri ngaha ndabasavye mucongereko musabire abasaserdoti banyu bisanzwe biri mu muhamagaro wanyu. Ubu ndabasavye ku buryo bw'umwihariko musabire n'ababikira, abafurera n'abitanga mu gikorwa c'iranga c'Imana. Muze tubandanya twiyegurira Yesu, uwamenya gushira amashurwe muri ekleziya yiwe, uwamenya kudutegeka tugahinduka ibikoresho vyiwe, uwamenya guhindura ivyari imisozi mu buzima bwacu bigahinduka amataba, uwamenya kuducisha mu ngorane kugira ngo izo ngorane zihinduke ivanjiri, yihinduke igakiza abandi, ikanabayobora mu buzima bwabo, waducisha mu bikomeye kugira ngo izina ryiwe rinazwe, wigaragaze ko ari Imana ishoboye. Tugire Kristo. Thank you.